Umuntu TV tubitayeho. Tungavuze ati wazanye inkoko wese nasha abandi badufite. Mwumvise? Abada inkoko mese mushere ngaho. Walete na mayai mengi. Arongeye umuzungu avuga ati muzane n'amagi menshi. Mama irikirimba. Ekaye. Mama irikirimba. Twebwe ibintu twemere. Hosea 1:11 baduge bave mw'isi kandi ngo uwo munsi wo kuduga mw'ijuru ngo uzobuhambaye. Kuduga mw'ijuru rero ni igihugu cy'Ikanani bazojamwo, si mu kirere. Akanwa katumvikana nizo ndimi rero. Kuvuga rero yari yarabasezeraniye yuko abayashirani bategerezwa kuba mu zindi ndimi, no kuba mu zindi ndimi mvugwa zitandukanye, ko ari uhora hagomba kuzogira gute kuzovuganira nabo. Kuvuga akanwa gatandukanye, Jesus, Jesus, inde, ko niko kanwa gatandukanye. Bibiliya yanditswe mu buryo politike. Uburyo yanditse mu buryo politike. Sobanuye rino jambo nuko nguze yanditse muri politike, kuvuga mu rurimi rwumvikana umuntu atoshobora kubihariramwo. Twavuga yanditswe mu buryo bw'impwemu. Igitabo Bibiliya ni abayashirani bonyene, nta bandi bantu bakigenewe. No kuvuga nkoresha ijambo rivuga karine, n'agakarine k'abayashirani bari barahawe kugira ngo kaze karabibutsa ukuntu bakwiye kubaho mu buzima bwandiho ariwe ahaya, n'ukuntu bazotwara bakaganza amahanga. Rero n'agakarine k'iwabo k'abayashirani saka umunyamahanga uwo ari we wese. Gusa byarashitse kuko bari babwiwe ati rero iyo maragarita yanyu, ati ivyo byera byanyu ariyo maragarita yanyu, ntimuze muyiterere imbwa n'ingurube. Nukuvuga ntibaze bacumure, ntibaze bave ku byagezwe, bakava ku byagezwe. Ivyo byera imbwa n'ingurube zizobitwara zibisiribange, hama zigaruke zigarukana ivyo vyera byarasiribanzwe, hama zibatabagure. Harageze igihe rero ivyera biratwagwa birasiribangwa. Abakunzi bacu mwese mudukurikirana muri hirya no hino mu mihingo itandukanye y'isi, turabaramukije kandi turabahaye n'ikaze mu kiganiro Imirindi. Umutumire wacu uyu munsi mu kiganiro ni Ahaya Kanani. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro. Turakoze Bwana Rukundo. Uyu munsi mu kiganiro turibanda cyane ku bintu bigendanye no gusenga hamwe n'amadini. Umushikiranganji Jeruven Ndirakobuca yavuze ati, sinzi yuko abarundi basigaye bemera cyane ku buryo amashengero ariyo yagwiriye. Mugabo je ndababwira nti nibaza ko no munsi ushaka kugurura boutique kubera nkeka n'amategeko ya ubera agoye atuma yugurura agashengero, umenga niko koroshe kugurura. Namwe mukora muri icyo gisata mumenye igituma bariko bose baja mu mashengero. Nta kwemera kuri yo, ninda gusabazana, kuko yaba hari ukwemera injyane twumva ziriyo ntiziba ziriyo.
n'uwushwana n'uwundi yoca avuga ati ngiye ku mavi nsenge y'amana yanje izo ntozi nyishu y'iki kibazo mugabo baca biruka muri sentare. Mutumire wacu ugereranije ibi uyu mushikiranganje yavuze n'ijambo ry'uhoraho, ibi vyoba vyerekana ko ari ikimenyetso kimwe mu vyerekana ko amadini agiye kuvaho. Mwe mwifuje kandi mwabonye ko ari byiza kudutumira muri iki kiganiro gusenga hamwe n'amadini. Ku izina nkaba nitwa Ahaya Kanani, nkaba ndi umwe mu bakurikirana cyane iby'imyemerere n'inkomoko y'ibyanditswe bya Bibiliya. Hanyuma rero turaramukije abo bose bariko baratwumviriza mu biyaga bigari no handi hose ku isi, cyane cyane abumva ururimi duhaye dukoresha. Ndabaramukije amahoro n'umugisha biva ku mwami wacu umuremyi w'isi n'ijuru. Ndiho Ahaya musumba byose, abasage mwese aho muherereye. Tugomba kuraba muri make inkomoko y'ibintu. Amadini dufise no munsi mu Burundi niho duhaye tuvuga, ntabwo duhaye tuvuga ku isi. Amadini mu Burundi turabona yuko akomoka ku mukoroni. Umuntu wa mbere, abamisiyoneri ba mbere baje mu Burundi baje bari ari abadage cyangwa se bari kumwe n'abadage mu mwaka w'igihumbi n'amajana 899 ku bwami bw'umwami wacu yitwa Mwezi Gisabo wa kane, aho yagwanye intambara ikomeye cyane n'abazungu, abakoroni, abadage, abamisiyoneri abankira ko bazana ibisengwa byabo byo mu Budage ngo babizane mu Burundi. Cyane cyane igisengwa cyo mu Budage basenga icyo gihe ari nico kizwi cyane no munsi bagihaye izina ngo Imana. Rero batubwira ko mu nyandiko ziboneka batubwira yuko yanse kwambara imyambaro y'abazungu, aragwana cyane mbere n'abo bamisiyoneri n'abategetsi bari kumwe n'abamisiyoneri. Rero niba abakoroni, amadini ari ibivyagwa by'abakoroni canke akomoka mu bakoroni, kandi umukoroni akaba canke mu misiyoneri akaba atarukundo yazanye mu Burundi, n'ibyo gusenga yaje yitayeho, kandi yari afise Bibiliya ariko akemera agakoresha inguvu n'ivyuma bicira umuriro mu kugwanya abasoda b'umwami Mwezi Gisabo n'umwami ubwiwe, aho ntibakoreshe amasengesho kugira ngo basengere umwami n'abatwagwa b'umwami kugira ngo umuremyi w'ijuru n'isi abavugiremwo, noneho bemere iby'abamisiyoneri bariko bakoresheje umunwa w'inkoho. Urumva yuko n'ubakomoka ko ategerezwa gukoresha umunwa w'inkoho, kuko baca umugani mu Kirundi ngo inyana ni ya mweru. Rero niyo mpamvu ituma abanyamadini batizera amasengesho naho bayigisha gusumba ibindi byose, ariko usanga ari nka wa muragizi w'inka abaragiye inka afise n'inkoni. Iyo inka igiye kona aca afata ya nkoni akayikubitisha inka kugira ngo ayikebanure igende mu nzira we agomba ko igenderamwo. N'amadini niko ameze, akoresha inkoni ariyo Bibiliya kugira akebanure utumvishe amategeko y'idini kugira ngo asubire mu murongo idini aba arimwo riba rigomba. Inama nkenguzamateka na nshingamateka y'u Burundi yaherutse gusaba ko abakoronije igihugu botanga indishyi y'umubabaro ku ngaruka yatewe n'intwaro yabo. Katolika igasaba imbabazi ku byakozwe nayo muri icyo gihe cyose cy'abakoroni. Ni iki cyokongerwa mu byasabwe ibijyanye no gusenga bikorwe kumwe mu gihugu? Ni iki iyi nama nshingamateka yokongera muri uru rwandiko mu bijyanye no gusenga kugira ngo abazanye amadini noneho ngira ngo bazanye ibidakwiye, ibitarimwo ukuri kose, bigatuma abari mu gihugu batabona kumwe ibyo gusenga? Ni iki cyokongerwa muri uru rwandiko? Ariko nta na rimwe barigera bavuga ati turasabye imbabazi, reka dusubizeho igisengwa abarundi bari basanzwe basenga
ntibasubire gusenga ibisengwa by'abakoroni. Rero icyo umunsi cyabaye kizoba ari ikintu gikomeye cyane. Hokogwa iki kugira ngo abasenga basenge ku rugero rumwe? Rero abasenga ntibashobora gusenga ku rugero rumwe kubera yuko impamvu ni iyihe? No kubera yuko bavuga ko bemera bose umuremyi w'isi n'ijuru, ariko bagaca bavuga ati twebwe tuba mu ndaro yacu, namwe muraba mu ndaro iwanyu. Rero bamaze kugira indaro zibiri arizo bita no munsi insengero, ntibasubira kuba noneho bakibaye umwe, kuko bamaze kuba abagabo babiri, kandi baca umugani mu Kirundi ngo inkuba zibiri ntizibangikana mu gicu kimwe. Rero urumva yuko barahemana, kuko bose bavuga ko bemera umugabo umwe, ariko badashobora gusenga kumwe, badashobora no gukora ibikorwa cyo kimwe. Kuko niyo ugiye kuraba usanga umwe abatiza, iyo bagiye nko mu mugenzo wo kubatiza, ugasanga umwe abatiza mu mazi menshi, uwundi abatiza ku ruhanga, uwundi ugasanga abatiza umwana akivutse akongera akamubatiza ageze ku myaka 15 canke ageze kumenya ubwenge, amaze kwiga icyo bita igice. Sinzi rero ngo ikindi gice kindi aciga ryari, ariko urumva yuko aho niho bigoreye. Hanyuma ati ikindi cyokorwa ni iki? Eti uranavuga uti amadini yoba yazanye ibidakwiye. Nivyo koko amadini uri kuraraba afise ivyo yatuzaniye byo gusenga by'abakoroni, uretse nuko atari iby'abakoroni, kuko ari byo batunyaze ubwa mbere bakabitwara iwabo, noneho bakabihindagura bakabituzanira, noneho babigize uko bashaka. Ivyo ni ikindi cigwa umuntu yoja ko, canke ikiganiro umuntu yoja ko ikindi gihe. Ariko kubera yuko ivyo batuzaniye batabituzaniye mu rukundo, babituzaniye kubwo kubidufatisha, hanyuma ngo tubahe amagi n'amasoro, batubwira yuko umudamu atemerewe kurya inkoko, umudamu atemerewe kurya amagi, abana batemereye kurya imfyiko, abana batemereye gukora ibi n'ibi, ko hariho ibyemewe n'ibitemewe. Kandi bavuga ko ivyo babisoma muri Bibiliya, ariko ugasanga bimwe muri Bibiliya nta naho byanditse, kuko nta hantu hari handitse yuko umukambwe abasokuruza bacu bategezwa gutanga amagi n'amasoro, kandi byategezwa kuba ibitunga imiryango. Urumva rero bazanywe no kutwambura, kuko batwambuye ugusenga kw'iwacu twari dusanzwe twifitiye. Urumva rero aho niho bikomereye. Rero uti hokogwa iki? Ati inama nshingamateka na nkenguzamateka bokora iki kugira ngo abantu basenge kumwe? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko nibaza ko atari inama nshingamateka yobikora, ahubwo ni leta yose, ku buryo abantu bogira idini rimwe. Icyo naco kikaba ari ikibazo nibaza ko kitazokoroha kugira ngo gishikwe ko, ku buryo abantu basenga mu idini rimwe kandi basenge kumwe. Kubera yuko uri kuraraba hari byitwa bigira 10 n'amashikanwa, uca usanga umwe wese ashinga idini, ugasanga nivyo azunjije kw'amaso. Kandi n'abakoroni nivyo baje bajunjije kw'amaso, nkuko nabivuze, baje bavuga ngo zana amagi, zana amasoro, kandi byari bijyo bitunze imiryango y'iwacu. Noneho imiryango yacu itangura kwicwa n'inzara, zabatangura kugwara za bwaki n'izindi ndwara, kubera yuko babuze ivyo bajya, ahubwo babitanze ko ivyo bita uno munsi ngo ni ibigira 10. None cya 10 naco nyene kigereranywa n'ubukoroni cyane, navyo bigomba kuvaho. Murakoze rero ku kibazo, ni ikibazo kitoroshe, kubera yuko uri kuraraba umuntu abona amenga gutoza ibya 10 ubitoza abari mukuri, ariko ubutozi ibya 10 no munsi nta kuri arimwo, kuko ibyanditswe bya Bibiliya byerekana yuko ataburenganzira abifitiye. Umurongo bakunda kwisunga n'umurongo wo muri Maraki igice 3 umurongo w'10 kubandanya, aho bavuga yuko ngo udatanga ngo aba yaragunze umuremyi w'isi n'ijuru.
umuremyi w'isi n'ijuru bwa mbere hoho nta mafaranga, nta masaka, nta biharage, nta bitoke akeneye umutima w'umuntu wonyine gusa. Hanyuma ibisigaye ati none byo bikwiye kuvaho. Ibya 10 byari byagenewe abalewi, abo bose babitoza nta mulewi arimo. Umulewi yari yagenywe bashizweho n'umuremyi w'isi n'ijuru kugira ngo baze bamukorere, kandi avuga ati ntibaze bigere bagira ishamvu, itongo canke ikintu icyo ari cyo cyose bigabira. No kuvuga nico gituma yavuze ngo muzane ibiryo kugira ngo mu nzu y'Uwiteka ntihaze higere habura amafunguro. Ati muzane ibiryo mu stoke yanje kugira ngo mu nzu yanje ntihaze higere habura amafunguro. Yabivugiye iki? Yabivuze kugira ngo abalewi ntibaze babure ibyo bajya, kuko bari batoranirijwe gukora umurimo wo kuvuga ubutumwa, gusengera no guca imanza z'abayashirawan. Ibyo rero tukaba tubivuga twisunze Bibiliya, igitabo cy'abalewi 18:21 gushika 26, tugasoma gusubira mu byagezwe igice cy'icumi ku murongo 8 gushika ku murongo 9, guharura igice 18 umurongo wa 20 gushika ku murongo wa 24, tugasubira kandi gusubira mu byagezwe igice cya 14 umurongo wa 27, aho nyene gusubira mu byagezwe igice cya 18 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 2, igitabo cya Joshua cya Yoshua canke Yosuwa igice cya 13 umurongo wa 14 n'umurongo wa 33. Iyo ni mirongo ihagije n'iyindi myinshi cyane, aho umuremyi w'isi n'ijuru yatoranya abalewi akabategeka ko batazokwigera bagira itongo na rimwe bigabira, ko aho bahawe itongo ko ari ukuvyo umuremyi, kandi ko bazokwama bari mu nzu y'Uwiteka. Turabona amajambo yabwiwe Aroni nkayo nyene. Rero none ubu uvuze muti, mubajije muti ikigira 10 cyoba gikwiye kubaho tucanye hariho cyoba gihuriye n'abakoroni? Kuko byazanywe ivyo n'abakoroni, nibo baje bavuga ngo bazana amagize n'amasoro, ikitibagiwe n'ubutare n'agataka bagaca babitwara iwabo. None ubugiye iwabo usanga hubatse amazu maremare, amabarabara meza cyane, ibitaro bimeze neza. Twebwe iwacu tuguma turabakene. N'ubu hariho amadini atari make ari mu bihugu byacu aguma atoza ibya 10 arongika za Pennsylvania, i Roma n'ahandi, kugira ngo ibyo bya 10 byatanzwe bishobore no gufasha n'umukene n'umwe. Ugaca usanga baguma barungika hariya nyine iyo amadini yakomotse, baguma bikorera bateza imbere ibindi bihugu. Kigize kabiri, icya 10 ko cari caragenewe abalewi tukaba tutakibabona, kandi nabo biyita ngo n'abalewi uno munsi bakabusanga bafise imiduga myiza, inzu nziza, amatongo manini busanga babifise. None ivyo bya 10 babitoza kubera iki? Yewe ndemera ko byari bikwiye kuvaho, kuko banyene vyo ntibagihari, kiretse uwoboneka akaba abayeho nko mu buzima bw'umulewi kandi akavuga ubutumwa nk'uko abalewi babikora. Hariho amashikanwa nayo gufasha mu rusengero, gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Ivyo nibisanzwe, kuko niho bavuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, mugabo ntabwo ibya 10 biza muri iyo nzira. Rero vuze ati bikwiye kuvaho, ego cyane birakwiye kuvaho, kuko nimba twarikukiye tugasigarana imigenzo y'abakoroni, urumva yuko ntaho turacari mu bukoroni n'ubundi. Murakoze. Ico kugwa ni jewe nawe n'uwo wundi, ni twese dukwiye kuvira hasi rimwe tukiyamiriza ibi bintu byo gusenga bitagifise aho biriko biratujana, tugasubira gusenga kw'iwacu nk'uko abakurambere bari basanzwe basenga, kandi ko bari bameze neza, bari babayeho bameze neza, kandi ko wari umugenzo
wa Bibiliya, kuko Bibiliya yamye ari yacu, kwabaye ukutunyaga barayitwara, noneho bayituganukanira bayishizeko n'umunwa w'inkoho. Turavye mu gitabo ca Adamu na Eva, barasenze. Adamu amaze kwirukanwa mu itongo rya Edeni, yahawe ubundi bubasha, ubundi buzima bwo gusenga. Rero abamukomotseko hari mvuga Seti, kuko niwe yabandanije ibyo gusenga nyakuri, hakaza Enoki, hakaza Nowa. Noneho rero tugiye mu gitabo ca Yashari igice c'icenda ku murongo wa 5 na 6, Aburahamu yari yaragiye kwa se wiwe Tera muri Uri, asanga ise wiwe asenga imana z'ibiti, ibibazano, asenga imana nk'uko benshi ubu basenga imana. Noneho uko vyagenze, yarabimenaguye. Hanyuma kubera ko se wiwe yari munsi y'ukuboko kwa Nimurodi umuhungu wa Ethiopia, Nimurodi ashategeka ko Aburahamu aturirwa. Aburahamu yaraturiwe, ariko ntiyasha avamwo. Noneho aca asubira kwa sekuru Nowa, sekuruza Nowa na sekuru Shemu, baca aba mu nzu yabo ya Nowa na Shemu. Imyaka yiwe yose yabayeho yigishwa n'umuryango wose kwizera, gusenga umuremyi w'isi n'ijuru w'ukuri, ndiho musumba vyose ahaya, kugeza aho aviriye mu mubiri. Rero turabona uko niko gusenga kwari guhari. Ntabwo ari ugusenga kwakorotse ngo abakorokanye ngo n'Imana ngo bakoroka bava mu ijuru. Ntabwo ari ugusenga kiranga, oya. Umuremyi w'ijuru n'isi yamye hari n'igihe abo bakorotse bava mu ijuru batari bwaze. Rero uwo niko gusenga, gusenga gushobora kuba gukurikiza ivyagezwe nk'uko vyahawe abayasharawani. Hanyuma n'ibibazo bivukiye mw'uko gusenga bigakemurwa n'abasenga, kuko nibo baba bazinanye muri ivyo bibazo. Nuko gusenga rero nyakuri dukwiye gusubirako gusenga kw'aba yasharawani, canke se abo bita ngo ababantu, nk'uko hari n'ababahinduriye izina ubu babita ngo ni ba Muhutu, ariko si ba Muhutu, n'ababantu n'abayasharawani. Gusenga kwabo kukaba kwaribwe n'abo kwa Hamu. Noneho ubu tukaba dukurikira amasengesho yo kwa Hamu, aribo basenga uruheyiheyi, bavuga ko basenga ariko bakongera bakicana basenga, batonda ubutitsa mu masengesho. Abategetsi bacu bobandanya kuvyiga nk'uko bariko bariga, bakaba bamaze kubona yuko abakoroni batunyaze. Hazogira igihe bashika no ku ngingo yo kubona yuko batatunyaze ubutunzi bw'agataka gusa, ko batunyaze n'ubutunzi bw'ivyampwemu. Aho rero n'urugendo jewe nawe twese dutegerezwa kugiramwo uruhare, kugira ngo haboneke amahinduka arama kandi meza, ku buryo bikorwa atawikwegeyeko canke se atawugunze uwundi. Rero nico no bivuga ko turi muri demokarasi. Ubu niko bimeze. Gushikiriza ivyiyumviro birashobora ukabishikiriza bikumvikana, ariko ukabishikiriza atawe uciriye kwiteka canke se usagarariye, kuko ikibazo dushikiriza ivyiyumviro kenshi ugasanga twabishikirije ukutariko, ugaca usanga ivyo vyiyumviro ntibigize ico bitanga, kubera yuko kumbure twabisizemwo amarangamutima menshi. Ariko ico nizera nuko abari ku butegetsi ntibaryama, barara bakora, bakirirwa bakora, kugira ineza y'umunyagihugu ishobore kuja imbere kandi iserukirwe mu nzego zose. Haba rero no mu madini, ngira urabona yuko biriko biraza ni buke buke. Byafashe igihe kirekire turi mu bukoroni,
bizofata n'igihe kirekire kugira ngo ubwo bukoroni na cane cane ubw'ivyampwemu tuzobuvemo. Ariko igikomeye nuko haboneka abitanga kugira ngo bafashe, kuko leta n'abantu bafashe kugira ngo ibikenewe gukorwa byose bishobore gukorwa, na cane cane bikorwe atamusunikano, bikorwe ku buryo bisahiriza umunyagihugu uwo ari we wese, na cane cane mu buryo bwa mpwemu. Ariko byose bikorwe mu rukundo, kuko atarukundo urubona yuko nta kizoshoboka. Nk'uko mwavuze, barasenga ariko bakagaruka bagakorana amahano adakorwa n'abantu basenga. Kubera iki? Kubera yuko ntibasenga mu buryo bwo gusenga koko, barasenga ariko bahegekeye n'utundi tuntu ku ruhande, ku buryo usanga iyo hageze ko koko y'amasengesho basenze aja mu ngiro, usanga abiciye vyanka, kubera yuko benshi tuba dufise udutima tubiri mu masengesho. Mu Burundi abasenga barenga ibice 90 kw'ijana. Ni impamvu ki ituma habaho umuryano n'abicana? Iki ni ikibazo coroshe cane gose. Ikibazo ntabwo basenga, ikibazo ntibasenga. Hariho umuvugabutumwa yitwa Masasu, niwe yavuze ati barihana ariko ntibamira. Dusomye gusubira mu vyagezwe igice c'icumi umurongo wa 12 muri Bibiliya dufise twese dusanzwe dufise, ngo none wa bwoko bwa Yeshuruni we, Uwiteka ahaya wawe agushaka ko iki? Ni iki agushaka ko? Jewe nawe dushakwa ko iki n'umuremyi? Ni iki tubwirizwa gukora? Ngo si ukubaha Uwiteka ahaya wawe, ukagendera mu nzira akuyoboye zose. Ni kusoma Bibiliya y'Ikinyarwanda. Ukamukunda, ugakoreshereza Uwiteka ahaya wawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Ku murongo wa 13, ukitondera amategeko y'Uwiteka n'uburyo bwose ngutegekera uyu munsi, kukuzanira ibyiza. Dore raba, Uwiteka ahaya wawe niwe nyine ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi majuru yose, kandi niwe nyirisi n'ibirimwo byose. Aha tubwiwe ngo dutegerezwa kwitondera amategeko yose kugira ngo tubeho mu buzima bwiza, dukurikira amategeko. None ko hoba hariho itegeko na rimwe ribwira umuntu avuga ko yubaha umuremyi w'ijuru n'isi, yubaha musumba byose, yubaha ndiho ahaya, rimubwira yuko hariho umwansi wiwe akwiye kuvanwaho, akuwe ko umutwe, nk'uko Kayini yishe murumuna we Abeli abigize, kuko twabonye ko yaciye aba ikivume. Ni ukuvuga rero umuntu aca aronka inyishu muri iyi mirongo, kubera yuko niba twari dusenga nta kuntu twagomba kwicana, kuko abasenga bari mu mwami w'ijuru n'isi, yaremye ijuru n'isi, ntabwo barekuriwe gukora ibintu nk'ivyo by'urukozasoni. Urumva rero muri make ni ukuba duhagaze mu masinagogi canke se mu nsengero, wa mugani wabo, ariko tutari abasenzi, tutari abasenga, ahubwo turi abigendera canke se abitemberera. Reka dusome Abaroma igice ca 13 umurongo w'10, ngo ufite urukundo ntagira mugenzi we nabi. Ufise urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nico gituma urukundo arirwo rusohoza amategeko.
ico ni cagezwe cahawe abayasharawani. Rero abasenga, abizera, abagendera mu vyagezwe vy'umuremyi w'ijuru n'isi ntibakora ivy'ubwicanyi, ariko ubu vyarahindutse ngo basigaye bagendera mu buntu, ivyagezwe ngo ntibikibaho niko bavuga, ari nayo mpamvu bicana. Hanyuma ugiye muri Mariko igice ca 12 ku murongo wa 33 naho baratubwira ngo kandi no imitima yacu no kuyikundisha umuremyi w'ijuru n'isi, tumukundisha imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, kandi no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. Nta kintu na kimwe wotanga ngo kigire ikimazi canke se ngo kigire ico kimara imbere y'umuremyi w'ijuru n'isi mu gihe atarukundo uwo bufise. None ikibazo ndakubaza nawe ukambaza, nanje nkibaza n'uwundi wese tukamubaza, none wovuga ko ukunda umuntu ugaca umwica gute? Ivyo bintu birashoboka? No kuvuga ico ni cerekana rero yuko nta vyagezwe vy'umuremyi w'ijuru n'isi tugiramwo. Aho ucugenda ukaja muri kuvaho 20 igice ca 20 murantunga ugasoma, haca hakubwira neza ivyo umuntu canke se umunyamasengesho uko aba ateye n'ibikorwa akora. Muri iki gihugu nyene abasenga barenga ibice 90%. Biva kuki kugira ngo habeho abama bazana imburi ku gihugu ngo beretswe ibihano, kandi wumva abasenga ari benshi cyane? Niki abantu bokora kugira ngo izi mburi zireke kwama zibaho? Ivyo rero jewe ndavyita iterabwoba murindi, kuko uno munsi iyo umuntu mugize ico mudahurizako aca agenda akihina mu cyumba agacagaruka avuga yuko ngo yabonekewe ngo yahawe ijambo canke ngo yahawe imburi kuri wewe, akakubwira dondagurira ati utagize ibi n'ibi urabona ibara. Rero ugaca usanga ni ibintu n'ubundi buryo bwa politike bwasizweho n'ababa bariko mu nzira za politike zabo, kuko na Bibiliya ubwayo ni politike. Bagaca noneho bakoresha Bibiliya kugira ngo noneho bagerageze gucisha bugufi abo batavuga rumwe muri izo nzira baba barimo. Reka dusome Ezekiyeli turabe uko havuga, kuko ico tuzi nuko umuremyi w'ijuru n'isi ubwiwe ashobora gushikira uwo ari we wese, bakavugana akamubwira ivyo agomba yuko uwo muntu akora nuko agomba ko uwo muntu amera. Ariko rero iyo uwo muntu yabwiwe n'umuremyi yanse kwemera ivyo umuremyi yamubwiye, niho haca haza arungika uwundi muntu. Ivyo tubisanga mu mirongo myinshi ya Bibiliya, ku basomyi ba Bibiliya ngira muca mwumva abo nabandiko ndavuga. Hariho ba Sawuli, abo bose umuremyi w'ijuru n'isi yarabashitse ko arababwira, hanyuma arabarungikira imburi kubera ko bari baranse kumvira. Rero dusomye Ezekiyeli igice ca 3 umurongo wa 20 hatubwira ngo kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwiwe agakora ivyo gukiranirwa, no kuvuga ivy'inzira mbi, nzoshira igitsitaza imbere yiwe kandi azopfa kuko utamuburiye azapfira mu vyaha. Aha rero uwo murongo niwo bakoresha cyane, ngo utamuburiye ngo azopfira mu vyaha. Mugabo bagaca bibagira kubandanya ngaha hepfo hacavuga ngo kandi imirimo yiwe yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi, ariko ni wowe ni jewe nawe twaje kuburira uwo muntu, nzababaza amaraso y'uwo muntu. Rero wewe ukamuhanurira ukutariko, agaja noneho mu nyoshambi wavuga ko uruje kumuhanurira, agajana n'ivyo wamuhanuriye nibitaba ari ivy'ukuri uzomubazwa. Ku murongo wa 21
ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora icyaha nawe ntakore icyaha, niko ukuri nukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe birakugarutse ko kandi nawe uzoba urokoye ubugingo bwawe, kandi nawe uzoba urokoye ubugingo bwawe. None ibihano usabiye igihugu ubamwo canke abana bawe babamwo canke bene wanyu inshuti n'abagenzi babamwo, ukagisabira ibihano abantu bakagwara kwashi, none wumva uba wakoreshejwe n'ijuru canke uba wakoreshejwe n'ikuzimu? Ivyo rero nibaza yuko biratomoretse, nta n'undi murongo twokwirwa turaraba, ariko abogomba bosoma boca bagenda bakasubira gusoma kuvayo igice ca 20, aho abayasharawani bahawe ivyagezwe vyo kwisunga kugira ngo batazokora ibinyuranye n'ijambo ry'umuremyi w'isi n'ijuru. Ya Kanani, ndagushimiye cyane. Hanyuma n'ikindi gihe muzotwakure, turabiteze, kuko ibi bikorwa ni ibyacu twese, guhimiriza urukundo mu muryango no mu miryango iba yegeranye natwe canke se iri kure yacu, aho amajwi mbonesha kure no munsi ashobora kuba ashikira. Rero ndabashimiye kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza. Umuremyi w'isi n'ijuru ndiho musumba byose abahezagire. Shalom. Umuntu TV, urubuga rwawe. Kora subscribe, ntucikwe, ibyiza biri imbere.